kazi mugiyana ndo mukristo cyo kuno munsi twagize amahirwe yo kuronka umutumire yitwa Thierry Nduwayezu. Reka Thierry ndakuramutse ndabwene kazi. Urakoze cyane Bonaventure. Utubwire inkuru yawe ukuntu watanguye urugendo rwawe rwo kwikorera ibikorwa byawe hanyuma n'ingene binjiye mu bijanye na patisserie. Kugira ngo umuntu atangure kwinjira muri entrepreneuria byose vyama bihera kugira akababaro k'ubuzima cyangwa kugira akababaro k'urugendo urimo ubona ruri frene cyangwa rufise intambamyi zitandukanye. Ivyo bigutera akababaro bigutera kwiyumvira cyane ikintu cyo gukora kugira ngo urabe kugera kuco Imana cyane cyane yavutse. Rero nkuko bisanzwe muri bose harageze igihe ubuzima pe buraducanga, kandi turabakristo dusenga Imana dutonda mu rushengero turirimba nko mwabivuze dusanzwe turabaririmbyi, ariko tukabona ko hari ikintu dukenye bya bintu byose no kuririmba tukabura na buryo bwo gukora. Urazi ko ari ibintu bisaba uburyo butandukanye. Rero ndicara hasi ndubatse umugore n'abana babiri. So rero ubuzima tubonye buducanze tugeze aho turabakristo dutanga kwibaza none musanzwe ijambo ry'Imana rivuga iki kuri twebwe, none twe tugomba kubaho gute? Niyo umuntu yatanguye kurondera ico agomba gukora. Mbega twokora iki? Dusenga Imana iraduhishurira by'ukuri, na cyane cyane ko uyu mwuga rusanzwe uri muri jewe nabashije kucamo gatoyi mu duformation dutandukanye. Turaje inama n'umuryango mvati rero reka turabe ko kino kintu twogitangura buke buke turabe ko Imana ishobora kukiduhezagiriramo. Nuko rero twaje gufata decision turatangura bigoye, tutangura nyine bimeze nabi cyane. Ukubona hasi siko uko twatanguye byari bisa nabi, nta n'igikoresho na kimwe twari dufise, nta n'uburyo twari dufise bwo gutangura nashima, ariko Imana duhezagije utuntu duke turatangura n'igikoresho kimwe cyonyine. Hama turabamwo. Ndibuka no gutangura yuko hageze n'igihe mbere ndava no mu muryango bisiga abana n'umugore mu nzu nja kurara ahantu nakorera kugira ngo ndabe ukuntu ko iki kintu gishobora kuva hasi. So rero turatangura turademara tubona kuko ijambo ry'Imana ivuga ko izoduhezagira turiko turakora. Bona Imana iratanguye irahezagiye ibintu, bakiriya amezi ya mbere ntitwabona iyo bija niyo biva, mugabo kebwe tubona Imana igenda ituhuza n'abantu, igenda dukomeza, igenda izana abakiriya, abantu bakunda ibikorwa byacu, Imana igenda ibisiga amavuta atandukanye. Rero kugeza uno munsi ukuri turashima Imana. Rero mu entrepreneur aba donc afasha n'abandi. Ishamwe ryanyu ryitwa Burundi Cake Design. Mbega uno munsi rigeze hehe? Mwatanguye ryari? Bimeze gute? Twatanguye muri 2025, twatanguye muri Decembre le 11 2023. Niho twuguruye ku mugaragaro, niho twatanguye. Hama umva ko ubu twinjira mu myaka 3. Turagenda twatanguriye mu Gihosha, mu Gisande Mariya. Hama Imana iratwagurura bo no munsi turi mu Cibitoki kandi hagutse hameze neza. Nuko twaje gutangura rero, kandi urumva natanguye ndi umwe, mugabo no munsi turi hafi 9. Intambamye nta gikorwa na kimwe kiburi intambamye. Ikintu cyose iyo intambamye ya mbere harimo guhomba. Nta kintu burya abantu bibwira ngo rikora akora ibintu ntushobora kubona uruhombo. Ibintu byose abantu babyumve, nta kintu na kimwe uzokora utahura n'izo challenge. Tuja ku musozo wa interview kino kiyago, ndashaka ugira akajambo ubwira abandi ba Kristo nkabo bagikekeranya gukora, kwikorera, gutanguza entreprise, cyangwa kwinjira muri ico kintu bumva ku mutima wabo Imana ibahamagarira kujamwo, ubabwira iki muri kano kanya? Ikintu babwira ni iki? Icambere mushira amanga, mureke ubwoba ni ikintu kibi cyane gikomeye gituma n'iterambere cyangwa kazoza kawe kaba frene kubera ubwoba. So tureke ubwoba tugende tubibe icyo Imana yashize muri twebwe. Icambere uri umukristo, senga kwanza, menya mbega
jewe Imana itarantu yampaye niyihe, niyo kurima, niyo gucuruza, niyo ni igiki Imana yateretse muri jewe. Ico kintu niwamara kukimenya, genda rero uko inkomezi zawe zingana nk'uko Imana yabwiye Gideyoni.